Turabaramukije twongera tubaha ikaze nshuti namwe bagenzi mu duteza abiri turi kuwa mbere igenekerezo rya 25 gitugutu umwaka wa 2021 akaba ari wa mwanya tubashitsa ko amakuru mu rurimi rw'ikirundi mukaba mudukurikirana muciye ku mbuga nka YouTube, Facebook, Instagram, Twitter mwanditse akajambo JCTV. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba ari zikurikira. Habaye ibisikanya hagati y'umuyobozi mukuru w'imbonesha kure ya JCTV n'uwahahora turabikurikirana muri ano makuru. Abahurikiye muri koperative Vaso Kanyosha barabandanya ibikorwa byo kwiteza imbere babicishije mu burimyi. Nibinyene turaza kubikurikirana muri ano makuru. Aya n'ayandi ni mukanya. Habaye ibisikanya hagati y'umuyobozi mukuru w'imbonesha kure JCTV n'uwahahora kukaba kwari ugushiraho burundu uyo muyobozi mu gihe uwahahora yari imfata kibanza. Ponsier Sibomana aratubwira idonido. Habaye ibisikanya hagati y'umuyobozi mukuru w'imfata kibanza w'ikimenyesha makuru JCTV n'uwuje kumukorera mu ngata hari kuri uyu wa 25 gitugutu uyu mwaka. Nowe Irankunda akaba ari we yagenywe muri ayo mabanga yo kuba umuyobozi mukuru wa JCTV azwi imbere y'amategeko. Mumenya ko uyo muyobozi mushasha yarasanzwe ari umuyobozi ajejwe ivy'ubuhinga ivyo bita directeur de diffusion mu rurimi rw'igifaransa. Yaranguye ibikorwa bitari bike nko kwitanga mu gushiraho ibiganiro bitandukanye, kwitaho abakozi no guhimiriza abamenyesha makuru gukunda akazi. Mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko asanye inguvu nshasha zo gutuma ikimenyesha makuru arongoye kimenyekana, agahamagarira abamenyesha makuru arongoye gukorera hamwe. Ati iterambere rizova kuri jewe kandi rizova kuri mwebwe, turi kumwe byose birashoboka. Ico je no vuga turi kumwe twese birashoboka. Impinduka izova kuri jewe, impinduka izova ku mukozi wari we wese wa JCTV. Mugabo nk'ubujejwe nk'urongoye ikimenyesha makuru cyanda gifatanya n'iki kibazo avuze ati ikinyamakuru kirakenera uburyo kugira kibeho. Ico nje kunoganza no kugira ikimenyesha makuru kimenyekana. Ikimenyesha makuru kirondera aba partenaire bashobora gukorana nabo naco. Kuko murazi neza yuko ikimenyesha makuru kidashobora kubaho ataburyo. Kandi ikimenyesha makuru ivyo gikora nivyo bikigaburira. Rero jewe nzanye izindi nguvu zo kurondera abokorana na JCTV kugira ikimenyesha makuru gishobore kubandana. Kubamenyesha makuru namwe ico no bahamagarira muri JCTV nuko mutariho ikimenyesha makuru nticobaho. Kandi ikimenyesha makuru nticobaho mutariho kandi. No kuvuga twese no dufise ico twita complementarité. Hari ibiganiro bikorwa bishobora gutuma ikimenyesha makuru kibaho. Hari amakuru dukora dushobora gutuma ikimenyesha makuru kibaho. Tugiye rero gukomeza igisata cha marketing. Igisata cha marketing nico kizotuma ikimenyesha makuru gishobora kubaho. Hanyuma ikigira kandi dufatanye mu nda twese tuzobishikako. Ku buryo umumenyesha makuru wa JCTV azobaho nk'undi mumenyesha makuru w'ibindi bimenyesha makuru bigeze ku rugero rwa kure. No kuvuga dukoresheje ingufu zacu tuzoshobora kubaho muri kino kimenyesha makuru cacu. Gusa ico no kwifuza nuko twokorana mu rukundo no mu bufatanya no mu kubahana mu kazi. Abahurukiye muri koperative Vaso Kanyosha barabandanya ibikorwa byo kwiteza imbere babicishije mu burimyi. Kuri uyu wa gatandatu imbonesha kure JCTV yabasanze ku bikorwa byo gutera ibigori. Nowe Irankunda aratubwira idonido. Abahurikiye muri koperative Vaso Kanyosha barabandanya ibikorwa byo kwiteza imbere mu burimyi. Aho twabagendera kuri uno munsi wa gatandatu twabasanze mu bikorwa byo guteragira ibigori n'ibiharage muri Kizingwe bihara. Ibikorwa by'uno munsi byaranzwe n'akanyamuneza ntangere mu civugo cabo kubaka igihugu biciye mu kurima. Viva! Viva!
Vaso viva! Viva! Tunajenga nchi na jembe. Murundi Arabuzati. Murundi wese Murundi kazi mukura maboko mukore niyo muzoro nk'umwimbu mwinshi inzara nayo tuyirandurane n'imizi mu gihugu cyacu yemwe tuzoyigwanya niyo nzara mwumva Tuzoyigwanya ubukene tugiye hamwe muri koperative Tuzobugwanya ubukene Tuzobugwanya Vaso viva Viva! Vaso viva Viva! Najenga ichi Urongoye Vaso Kanyosha aratubwira igituma bagiye hamwe mu gushira inguvu hamwe mu bikorwa by'iterambere. Nk'abaserukira imbere y'amategeko koperative Vaso zone Kanyosha abakutsa kivi aha muri uyu murima mubona turi kumwe n'abakutsa kivi babaye umunsi wo kugira ngo bikunde dushobore guteragira imbuto y'ibigori hanyuma kugira ngo tugende n'igihe c'imvura igihe c'agatasi kugira ngo nikidusimbe hanyuma tubone kuramo umwimbu ihagera kugira ngo dushobore gufasha twebwe nyine abakutsa kivi hamwe n'abenegihugu Kanyosha. Akamaro nyamukuru nuko abenegihugu na cyane cyane abagize koperative uko mubibona birabafasha kugira ngo bashobore kwiyungunganya mu buzima bwabo bwa misi yose na cyane cyane biciye muri uyu mugambi wo kurima usanga umwimbu harageze ko uronka biradusahiriza mu miryango yacu na cyane cyane mu kwiyungunganya mu gusahiriza ubuzima bwa misi yose Hamwe nakaye kamumotera abandi barundi canke abandi banyakanyosha badatahura uno mugambi wo kuja mu makoperative. Akamu twotera na cyane cyane abenegihugu muri zone Kanyosha duhereye aho dusanzwe turangurira no mugambi wa koperative nuko bo kwijukira kuja mu mashira hamwe na cyane cyane abakorera hamwe kugira ngo bashobore kwibunganya kuko ingufu zigiye hamwe zirafise akamaro mu gihe bakorera hamwe umwimbu bamwinshi kuko ingufu ziba zigiye hamwe zimbura byinshi kandi zikora byinshi. Iki akabure twobatera nuko boza nabone tugafatanya urugendo mbese bakiyumvira no gushinga yandi makoperative ahurikiwemo na bose kugira ngo bikunde baze barakorera hamwe kugira ngo umwimbu washe kuba mwinshi. Umwe mu bakutsa kivi twasanze muri ivyo bikorwa byo guteragira yatubwiye akamaro ivyo bikorwa bibafitiye anahamagarira n'abandi bene gihugu gukura amaboko mu mpuzu bakaja hamwe mu makoperative. Ati koperative Vaso yatubereye umuvyeyi. Nitwa Nizigimana Janine. Muri market twebwe turi koperative Vaso zone Kanyosha. Yego. Hano muriko murakora iki? Hano turiko turakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Twahamagariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuko yaratubwiye ko gukorera hamwe ari ryo terambere muri ubu Burundi bwacu. Natwe tujya hamwe turabanwanye tungana 120. Twashimye kuja hamwe kugira ngo dukorere hamwe nka koperative. Turi hamwe rero dukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Iruhande yo kurima no kuziganya turaziganya hagati yacu kugira ngo bize bidufashe mu minsi iri imbere. Yego mbega aha muriko mutera duke. Turiko turatera ibigori n'imbuto y'ibiharage. Hari akamaro mumaze kubona mu kuba muri koperative Vaso? Kanini ya cyane kuko turashima umukuru w'igihugu aheruka yari yatugendeye umwaka uheze kandi twarabonye umwimbu ushimishije. Biradutera intege kuba twosubira kuja hamwe biraturyohera nibyo by'ibikorwa mubona twabandanije kuko hari ikintu kinini twarose. Vaso viva! Viva! Vaso viva! Viva! Najenga ichi! Najenga Kuri uyu 2023 gituguto umwaka wa 2021 ugwaruka ruhurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi bwo mu gisagara ca Bujumbura ruri kumwe n'umurongozi wago Ngayimpore Elize gwarifatanije na koperative Vaso Meri mu guteragira ibigori mu itongo rya leta riri muri Kizingwe Bihara.
n'ubundi nowe Irankunda aratubwira ido nido. Rwaruka ruhurikiye mu muhari w'imbonerakure mu gisagara ca Bujumbura ruri kumwe n'umukuru wago Ngayempore Elize. Inyuma y'ibikorwa byo kwinonora imitsi rwakoze kuri uno wa gatandatu itariki 23 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2021 rwagiye kwifatanya na koperative Vaso muri meri mu guteragira ibigori mwitongo rya leta riri muri Kizingwe Bihara ringana na hegitari 25 nkuko twavyiganiwe n'urongoye ugo rwaruka Ngayempore Elize. Bagiye gufasha mu ntumbero yo kwitabira akamo k'umukuru w'igihugu ukura amaboko mu mpuzu mu ntumbero yuko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga. Kino gikorwa twagitunganije mu ntumbero yuko imbonerakure zo mu gisagara ca Bujumbura zironora imitsi, hanyuma kuko murazi yuko kwinonora imitsi kugwaruka nkuru ari ibintu by'ikimazi, kuko kugwaruka bidafise inguvu ashobora rumaze. Ariko nico gituma rero twaciye duhurira hamwe turatunganya runo rugendo mu ntumbero yuko twinonora imitsi twimije kuja mu bindi bikorwa bitandukanye. Mu bisanzwe kuko nababwiye ko ugwaruka biteza kuguma rufise inguvu n'ishaka ryo gukora. Uno murima mubona ungana uku umurima wa Vaso Meri. Umurima wa Vaso Meri tubwire nk'abarongoye umuhari w'imbonerakure mu gisagara ca Bujumbura twabonye yuko uko tungana kuko turafise inguvu turakomeye ko inguvu zacu zidoherera kugira ikarashishi gusa, ariko twoca tuza no mu bindi bikorwa by'iterambere kuko murazi yuko nyakubahwa nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaduhimiriza kwitaba ibikorwa by'iterambere kuja mu makoperative atandukanye kugira duhurire hamwe mu ntumbero yo kwiteza imbere. Naco gituma rero twaciye duhura muri no murima kugira dutere ibigori, ibiharage n'izindi mbuto zitandukanye. Ni bamwe bahora biyumvira yuko abantu nk'abo bavuga ko imbonerakure zoba ari gutera akajagari mu gihugu, abantu nk'abo no bahanura ko no babwira yuko ivyo biyumvira atari byo, ahubwo imbonerakure ni ijisho ry'igihugu bikongera ukaba ugutwi kw'igihugu ndetse n'umugambi SNDD-FDD. Twebwe rero ibikorwa dukora ntabwo ari ibikorwa by'akajagari, dukora ibikorwa byo kwiteza imbere no kuraba uko abantu muri rusangi tubayeho gufashanya muri ibi canke biriya. Urongoye umugambwe SNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura asanzwe ari no muri koperative Vaso yo mu gisagara ca Bujumbura nawe nyene arashimira ugo rwaruka kuri ico gikorwa c'iteka baranguye, anahamagarira n'urundi rwaruka kwitabira ibikorwa vy'iterambere nk'uko babihamagarirwamwo n'umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye. Murakoze kuduha ijambo. Bwa mbere umuhari w'imbonerakure n'umuhari w'umugambwe SNDD-FDD ubutegetsi, kandi uyu muhari ukaba ukurikiza imigabo n'imigambi akarangamutima k'umugambwe wacu mwiza SNDD-FDD. Cyo gituma nk'uko igihugu kirongowe n'umugambwe w'ubutegetsi kiguma kidusaba yuko tokora ibikorwa tuma koperative turi hamwe, naco gituma rero umuhari w'imbonerakure witavye kano kamo kugira ngo wereke abarundi n'amakungu ko umugambi wo gukorera hamwe mu koperative ari umugambi ugwaruka w'imbonerakure cya Bujumbura bushyigikiye. Kenshi bavuga ati ugwaruka umugambi SNDD-FDD cyane cyane cya Bujumbura mu kivi n'ikimenyetso yuko imigambi y'iterambere iriko irangurwa n'umugambwe ubutegetsi kandi ushyigikiwe n'umuhari w'imbonerakure. Aha rero twaje kugira ngo dutere imbuto y'ibigori, akaba rero umuhari w'imbonerakure waje gushyigikira mu ntumbero y'uko witaba kamo leta yateye abarundi bose kugira ngo ugwize ibikorwa cyane cyane uburimyi. Hajya rero uburimyi nta gihugu na kimwe ku isi kigeze gitera imbere kitabanje guteza imbere igisata cy'uburimyi. Ako niko kamo rero twateye imbonerakure kugira ngo bitabe bino bikorwa ariko barakora no munsi. Abo
bacyoza umuhari wacu mwiza w'imbonerakure n'abatawuzi. Umuhari w'imbonerakure urangwa n'ibikorwa, urangwa no guteramira amahoro n'umutekano, ukarangwa no kuduza ikivi. Nikigaragara ni iki kivi bagiye kuduza uno munsi. Iki kivi kukije uno munsi kubisanzwe ari abakozi twaye gushirayo kubashiraho nk'indwi yose. Urabona yuko ivyo abakozi bari gukora indwi yose imbonerakure babikoze mu masahani. Ikimenyetso kigaragaza neza yuko umuhari w'imbonerakure ari umuhari w'ugwaruka ufite inguvu kandi izo nguvu zikoresha mu kubaka. Umugwa mukuru wa politike Igitega urangwa n'umwiza mwijoro kuko atamatara akwiye yo kuboneshereza ico gisagara ahari. Sibomana Ponsier aratubwira idonido. Ikibazo cyo kuboneshereza igisagara ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kiracari ingorabahizi. Ushitse muri ico gisagara ca Gitega ku murango usanga cyakaka, ariko mwijoro utangazwa n'umwiza harangwa. Aho twaciye ku mabarabara atandukanye y'ico gisagara nta muco harangwa mwijoro. Twaragerageje gutohoza impamvu ivyo biruko, ariko nta makuru aramvuye twashoboye kuronka. Iyo ikaba ari inkuru tuzobandanya tubatohoreza. Nino kuri no nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi, tubamenyesha ko ijwi mwariko murumva ari rya jewe Nunzumwe Godefroid, nayo uwari karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira neza akaba ari Jackson Uwimana. Naho ubutaha.